bane batanu n'abandi bari ngaha muri ko murafashe kimwe amezi 3 araheze aho kampani gutera imbere kirasura inyuma ninjye mu madeni muri ko murafashe iki simurekera abo bakoze muri ko mufashe iki sindi ko ndafahura no vuba nabirukanye mwese hanyuma nkazana abandi nkabona igikorwa ndiko gutera imbere uraza babiri ndiko ndambira ngaha hanyuma ngo mushaka zo ndabahemba ngo bikurafashe sinakuza ni kumufasha kuko umufashe ibikorwa bya kampani none bikurafashe nufuma mbona mwese mwagiye ngasigara ndi umwe arondera abandi bazamufasha cyangwa nkazana abandi basubire wewe cyangwa uriya ntushobora kuvuga ikibazo kiri muri kampani wewe utavuga ikibazo kirahari kandi gikomeye cyane kuko kiragoye no kuvuga ariko wewe n'umuntu ukoze fe urashaka kuvuga ibintu bidahuye n'ibyo tubana bavuga aho ikintu kinaniranye muri ibyo ngiki amamiliyoni ariko arahonera angana iki ukacunanirwa no kuvuga ikintu cyo kitari kugenda neza muri kampani wewe cyangwa uyu murashaka kunanirwa no kuvuga ikintu kitari kugenda neza kurwara abantu n'inga n'ibigugu vuga n'icyo ngigo cyaricyo umunsi wa mbere w'iterambere rya kampani yacu niwo uvuze hari itariki 11 gato turazinga uvuze gute uvuze ngo umunsi w'iterambere ry'ikampani yacu njyewe nyene ndiko nisambura ko nyene zinga ibintu kwanza uvuze ngo jewe nije ndi umunsi w'iterambere ry'iwanje yakafaje iwanje genda mabiro ya genda soka vuze genda fa soka Ikibazo na mfadala wa musoni niumva Tasha Jemu ndakwaza ikintu kimwe urashobora kumara amazi imbere y'abakozi so kumara amazi boss wakoze iki imbere yabo dukoresha ese kuratse kumaze kumenyera wewe kuri gukora ibintu imbere y'abakozi gutya nimba warabonye ikibazo kuri kutanyihereranije ukambwira bakoze kumara amazi imbere y'abakozi so kumara amazi boss ako nuko nshaka buri gihe kugira iterambere ako nane ndagusabye umwe ko tuvugana ko no kandi barazi ko namwe ndabasaba ko tuvugana turi babiri ko murabona be iryo terambere ushaka kuzana mu buryo uza kurivugira imbere y'abakozi dukoresha ukamara amazi imbere yabo ushobora kumbwira turi babiri mbwira rero ndondagurira umbwira aho ndiko biragenda nabi icyambarazi ko iyi kampani yacari y'urudandazo ariko urazana abakozi utoragoye hariya na hariya abaganga bakorera hano abize ivy'amahoteli abize ivy'ubuveterineri bose bari hano abonye bashobora gukora business good ikirushije ngaho ntawe uzi ngo nakangwa ahembwa amafaranga nta mushahara uhari ku mukozi uhari uvuga ngo naya umwe wese ayo wiyumvire niyo muntu umva hari akajagari mu mwego w'ibyotora mu mwaka gute ikindi naco urabizi umaze imyaka 2 hari hotel wafashe twamaduhemba ku kazi kukwezi iyo chambre sinzi ikikora akomara bitima buganje Tasha aho nyene utaraja kure ivyo bivuze amahoteli musubimarira waje mukozi ngaha waje kungendereza wewe aho usiga uraba n'ivyo nkora je pembere uburenganzira bwanje kuko dushobora kuraba ubuzima bw'abanje bw'inyuma yo ngaha rigamvuye nganda ndafise ibindi bintu nkora kandi binyizeza amahera ese uza kuraba amahoteli je nafashe nkande wewe wenda ko mvugiye amafaranga aje kuko kwezi turariha 3 miliyoni za hotel nivyo birakuraba ni uyari ntari wana company wanje niyo mpamvu turiko turahomba oya tora umuti w'ikibazo ntavuga ko 3 miliyoni je ku mahera afise 3 miliyoni mpomvye urakwiye kwiganeza umushahara w'abakozi bawe ukamenya aho bakwiye guhembwa ariko nawe mu byiganeza mu karabo ko ikibazo cyareka kuva iwanyu kuko twebwe aho tugeze twakora kandi hariho n'ibindi byinshi ntabwo bareba Tasha ntituriko turahuza nta kintu na kimwe nokora kiza je kimpomvya eske ni impomvye kamera kandi kino kubwira
ntuze kunyikiriza ahubwo urondera amakosa yariko arava kuko ntuje ubuzima bw'iwanje we nakuzanye nk'umukozi rero genda wige icyo tuma iyi company yacu itera imbere utabishoboye ufise kuzopanga jundi cyangwa ufata ingingo ushaka wowe okay Bonjour. Mukozi yana bibirata. Eko ngibige yabitegura. Gusa twari tugukeneye. Okay. Ndashaka kubwira yuko umwana bamwirukanye ku ishuri amaze igihe bamwirukanye kubera amahera y'ishuri. Yo umeze gute? Bino misi ko mvyokiza ku bibazo ni kubera iki? None ikibazo nyaba kikandi ndaguhaye. Ndakubwiye ati umwana baramwirukanye ku ishuri amaze igihe bamwirukanye. Ubu bushinze ko wazanye ikibazo c'impunzi kutazanye ikibazo c'ishuri. Ivyo navyo bije gute? Ariko komeze ko mwino misi. Kawe wamenyereye sana wewe. None ugira unkankamira imbere y'umwana wawe nta n'isoni wumva. Mwigisha ingene azaza aratuka umugabo wiwe amusungara hejuru. Si umwana w'umukobwa se ngo? Reka mwananje. Ibibazo bise ushobora kugutera ikibazo bijanye n'ishuri. Unza gukoresha telefone ya mama wawe 14 umumbipe gusa. Kuko misibazo byinshi ushobora no kuvyibagira. Kianza kurira kuri banki. Kuko ishuri nge kazoza kawe. Rero mwana wanje mbabarire. Byashitse ko yasese mfise. Kumbabarire. Sivyo? Oya umbabarire ni ibibazo by'akazi bye. Tugiye ku ishuri mwana. Papa niko yahamye. Io faccio bene di fuoco, ma vai? No. Metti in mezzo c'è. Non? Ah no. Niki? What? What's that cazzo mio? Oh yeah, bisogna bishoboka ugahera kureba iki? Senti. Aha naje sinshobora gusiganga kubera hawe gusigara dukora gute apara ko natwebwe twobireka mbone uruganda rwahagaze uvuye mwowe ega senti yagufyira no generizanye nawe wayizanye kora akazi kanyu gakore neza sivyo urafise sitiro ngaho ndayandika ntushobora kubisika ngaho urisi yes kimwe gusa nyemerera urashobora kunyemerera kuzoma dushakishije hamwe sinshobora kuguma ngaha ariko ubudahora uduze no nagumya kubera wowe aho byarabaye nyine ariko turabayeho natahari amatasha kumaze ubu nyine wabaye serieze naburya bubona uruko mu business bwawe sinzi buryo urakomeye neza baza amafaranga birimo abantu babiri gusa nibo basigaye kundi Leland nzogenda Turkey kuzana ayandi mashoboka uravuga ngo urabafasha kuba Turkey gusa uja kurangura urumva ibyo bintu bikaze washaka tashi ibintu urimo wowe urabizi gusa ufise umuntu urabira ko mwo bantu barondeye kera ngo nawe ushaka kumera nkawe utabarabiye wawe utabarabiye ko cyo urabira kuri yindi senti mwiza ndakwereka jewe tasha gusubira gukorera umuntu ijambo Gedeon aragiye company yo ndayiduza hamashara darono arahombeje kaca nyikana nibwa
yarafashe nabi breve ubu nje kubanegereza kuko naje nyene ngidoze Imana ishimwe ko biragereza akosi tashubatse we tugikora ntari akamwe ngufise ubwenge ubu bwamaze kwicurika burundu nta nabuke ugifise okay namajedo waramukoreye neza akakwirukana kuva havu yarakwerane ntiyaguhevye uruhombo we wagize n'uruhe uguhomba kuwe twe ntibituraba hama namba ntakwinjire mu buzima ubwo butahudendereza n'ubwangahe wumva Cynthia warene tuhatera rero uzi kujeka kudumana yinjira mu buzima nyene ayo nkoresha yose arakwiye sivyo kazi bari ndege ngaruka ngadandaza munguka hari yose nawe umujana nawe miliyoni jana kazi mara yanjisha azi kwikorera ukuntu biryoshe ashumva nakubwira rero kinga mukuca kingenzi cyangwa uzana andi makuru ashusha ushaka ko umukira tugomba gukira sanze fe ibintu ukora ibintu byo buri riske moye dos nubona tudo ko vyagenze twe none hari vyadukurikiranye okay hari ahantu ushaka ko tujana ko depose hari kampuni shashi ishushe gezaho Cynthia gezaho numviriza none sishoboye gukora undi muntu ihari ishushe tuje kudepozayo bashaka abantu bari professionnel mu byo bintu natwebwe nivyo dushoboye mais a condition que birukana abakozi ku munsi bisaba ube serieuse aho naho urumva nahi wacu naho turindira buta nta kibarusi Cynthia just no problem genda wadaje kurakora nawe je shaka kukubwira inyungu nyinshi ziri avuye kushiramo mu negativity yiwawe ndabona ko utari kuranyiza urabona ugitangura gukora kwezi kwa mbere gusa hariho 10 million zijya ku mukozi wari wose aracinjira zo kuburifashisha mu tuntu n'utundi mbwira rero wewe je ko ndakubwiye ibi okay ngira uzoruka ryari mu tutu twaburi kudendereza umenga ngo nisi tugezeko uje muri stress zo kubona ngo nahomvye ngo nagize iki hari ahantu dukora bakaduhemba amafaranga sinjise yes ndakumvise nova muhira nje kukoresha ibintu nk'ibi koresha umwanya imyaka ntirikira turindira zana dossier yawe tugenda So, naitwa William Wanjiru na karibu sana kufika kwenye ofisi yetu. La kwanza, kampuni yetu ni kubwa sana na imefika hadi Kenya, Uganda, Tanzania na sasa hivi tupo hapa Burundi. Yote ni kwa sababu ya kujumuisha East Africa. Kwanza mbele yote ulisema unaitwa nani? Tasha. Vizuri. Tasha, nimeona dokumenti zako. Na baada ya hapa nilivyoichunguza na maswali mawili muhimu ya kukuuliza. Ikiwa kwamba utafanikisha hilo, kwa hiyo naamini kwamba utapata kazi nzuri hapa. Swali langu la kwanza. Na mbele ya yote kwanza ujisikie huru kuongea lugha yote. Yeah. Moja ya swali. Ni kitu gani ambacho labda kinasababisha makampuni mengi yanafeli? Na ukiangalia kwa undani kama kampuni imeendelea alafu inashuka kwa kiwango, ni kitu gani kinasababisha? Ikintu cha mbere gituma makampuni yashahomba ni uburongozi. Iyo uburongozi ari bubi, abo hasi nabo bakora neza gute kampuni ishobora gutera imbere. Cyane n'icyo. Wow. Hiyo inaitwa leadership. Yeah. Congratulations. Thank you.
Swali la pili ni swali ndogo lakini linahitaji umakini. Tasha, ikiwa kampuni yetu hii kubwa na katika ukubwa wake unavyoiona, inatokea kampuni inakuja kufeli na imefika mwisho kabisa, na hadi tunakosa pesa ya kuweza kulipa wafanyakazi, iwe kuanza kwa ngazi za juu hadi kufika kwa ngazi za chini, kitu gani kama wewe Tasha na uwezo ukakifanya ili kuweza labda kuokoa kwa upande mwingine? Mashakuita papi. Okay. Mufise abakozi bangahe? 135. Mhembwa amafaranga angahe ku kwezi? Kuna 5 ambao ni wale viongozi wapo kwenye staff yetu kubwa, wanalipwa pesa 700,000. Alafu wale 130 waliobakia, kwa sababu wale wapo chini, wapo ada wale, kwa hiyo wao wanapokewa 500,000 kwa mwezi. Boss. Jewe, icyo nakora mu gihe kampani yoba yahombye, icya mbere nakora kuba ari ugupunguza umushahara w'abakozi bose bohereza icyo byanjye. Abahembwa 700,000 nkabashyira kuri 500,000. Abahembwa 500,000 nkabashyira kuri 300,000. Icyo gihe hahora hasohoka imiliyoni 68,500,000, hacasigara hasohoka imiliyoni 41 zonyene. Imiliyoni 27,500 bikaca bijya mu mutahe wa kampani. Kandi ico gihe abakozi n'abasezeranye ko ivyo bintu tubikora amezi 3 hanyuma bakongera bagasubira ku mushahara wabo. Ni ukuvuga ko izo 27,500,000 kugwiza amezi 3 ziba imiliyoni 82,500. Izo nazo ndazi neza yuko twaba twazivyaje ayandi mafaranga menshi arenze na double yayo. Kandi muri ayo mezi 3 nibaza ko atamukozi n'umwe yokwanga kuyarindira kugira ngo turabe ko twonagura kampani yacu. Umukozi nawe yawe vyankayo batakunda iterambere, uwo twomuhe bakagenda. Wow, I'm so proud of you. Unajua, nilikuwa siamini kama Burundi tunaweza tukapata mfanyakazi bora kama wewe. So, acha niseme tena congratulations. Thank you. Okay. So, nisikuchoshi. Kesho asubuhi utapita kwa katibu wangu, sekretari. Sawa? Atakupa karatasi ambazo unatakiwa uweke saini yako ili mambo yaende sawa. Thank you. Asante. Welcome. Thank you. Ulisema unaitwa Tasha? Tasha. Karibu tena. Asante. Salario? Ego, nzimeze imipira. No bagira amakomande y'imipira. Duhari iminsi
ndashaka gushimira panze ndabona ko igikorwa nagushinze urabikora neza. Nenda kubaza. Reka nitwabaye. Yitwa Lavine. Wow. Twaneza nayo. Murakoze. Mbega shaka ndagusabye. Ngorane. Reka nkubo. Cyangwa manager. Muje gutenda neza. Wese manager. Ngorane. Okay. Hanyuma urabona nakazi nshaka kuguha ariko sinifuza ko tubiganirira ngaha. Ndafise hoteli ndapakiramo abantu nkamwe. Byiza rero ku mugoroba ndabitelefone ukasanga tukabiganira twisanzuye. Wese hoteli. Urumva natije ukuntu meze. C'est moi le boss. Tu ni cyambere. Uvuga sishaka umuntu amusubiza. Uvuga ikintu wagikunze uragikunda. Ucase ukavuga ati nigipasa. Kiretse udashaka ko kazi, ntumva uvuga ko bidapasa. Wese akazi nkako sinashaka gukanda. Nibyo nyine. Hanyuma ni hoteli iri ahantu ngaha quelque part Kiriri. Ndaza gutelefona ku mugoroba. Nibaza ko atadeplace mufisi azafata taxi. Ndabwira umukozi abarahazi we uje urabaza kwa kanaka Gedeon ari icyumba badasanzwe shikiramo kiba giteguye barakizi. Umukozi ndamushigira taxi nibaza ko ari 20,000 sinzi. Ariko uraza kuvuga ngo taxi nene amahera umukozi atakuba yafise asanga nego ricumba. Yego, merci. Murakoze. Hamwe turashaka kuvugana icyambere ni respect de l'autre. Nibaze ko umwe wese adisaba gutangura akazi nisabe kurekeza. S'il vous plaît. Sinze numve ngo nagize ikibazo iki nagize ikibazo. Il faut informer à temps. Ni ukuvuga ngo kirazira wamaze gushika ku kazi ngo wumvise ngo iki n'ibiki. Nibaze ko ivyo tutodigira impamvu zo guhagarika akazi siko. Twubahirize umwanya wacu kuva mu gatondo gushika ku ngoroba. Nibaze ko twese dukuze tuzi ngaho ivyatuzana. Twese dufise amasaha 28 kw'isi. Nta muntu n'umwe Imana yigeze irengana. Bisigura ngo uko ukoresha amasaha 28 nivyo bidetera mu nafitiyo yawe. Rero mu gihe aya masaha 28 tuyakoresha nabi, kampani yacu ntacyo bikiraja, famille zacu ntabwo tuzoba turiko tutazishikana, sivyo? Ikindi kintu naco, muraza mu telefone? Demiri vendare umuntu bajya afite telefone. Tura telefone zanyu. Wow. Ndabona mwaratembeye mwese mufise ama smartphone. Ariko ndagomba ndabwire ko smartphone aricyo kintu cyambere gituma umuntu atera inyuma. Kuko irica akazi. Ahantu henshi uragenda mu makampani ugiye kubitura ugasanga bari muri smartphone yabaye smartphone. Kwa muganga umuntu arashobora gupfa. Bariko baramuraba bibereye muri smartphone. S'il vous plaît. Ngaho icyo kintu kuva uyu munsi nshizeho itegeko yuko ukinjira kuri entre telefone muri mode age. Birumvikana? Murabyemeye? Noneho nabyo ni itegeko. Mwabyumvise? Reka ntubyitaje no. Apana mode avyo kuko murashobora konderwa n'ibintu by'akamaro ariko kame muri mode silence. Mana yanje mufashe n'umuzongeregesha mu telefone yanyu. Mwibuke neza yuko bakiriya baciriye mu kaye yacu. Igere ndusanga ari umukiriya afashwe nabi kubera telefone. Nta gutorerana 0 seconde. Gutaha. Okay, nibaza ko atavyishimo uvuga ko kamera murakuze murazi cyo mwaje kurondera. Cyanyuma navuga nuko nashizeho preuve kwakoze bose. Akero gake nafwe. Ko muzoyikorera. Sugufa kwironka uko nyene. Namba mwamenyereye abakoresha abanyu bigo muri biro bakabasirvera bari muri biro. Jewe ni kuri terre umwe kuwundi. Aho rero numva cyo gukora kirahari. Hama ibibazo.
sinzi ko ubikanye. Ego nafise ikibazo. Nyakubahwa Directrice Generale tugushimire cyane kuri iyi nama. Ikibazo mfise Attends, amazina yawe ninde? Bright irakoze. Murakoze. Ikibazo nari mfise ni ikibazo cy'uko tworondera mu agent ajejwe marketing abikora neza. Nawe uhari? Arahari ariko uburyo bikora ntashe tubona tumenga ntacereka ko. Okay. Bandanye. Kubera yuko marketing ni ikintu cyotuma company yacu ironka abakiriya benshi. Ibikorwa dukora canke service dutanga zigashika kure. Cingira ko nerera kuko byokorwa nyakubahwa atiko turaraba uyu munsi ibintu byose bibakiye kuri réseaux sociaux. Ndavuga rero ko twufata bajya bakinyima amareresi n'abakora umuziki tukabazana muri company yacu bakadufasha kumenyekanisha ibikorwa dukora kubera bafise abantu babakurikirana natwe byo dufasha cyane yuko ibikorwa byacu bishika kure. Oh, très bien. Icyo ni icyumviro cyiza cyane. Ahubwo wowe nyine kadari kujejwe. Wowe nyine tugende urabe nk'abantu babiri bariko barakora cyane gusumba abandi. Hama noneho uzompa raporo wewe. Uzongera uko byifashe. Lakini kibazo Eda inama yari maze umwanya munini. Iminota 10 tutariko turakora. Ari. Akazi keza. Mike, hapana black. Kuzaza black za mshaka kubera uhanze. Mike. Hano nenda hanze msikibazo. Nazibazo huyu. Nigeza kugia kugia bitoro. Gedeon neza. Kugia kuile sinzozi yote. Kana vile tunabidia. Uranagira Mike. Niba ari ibintu byunguka nta kibazo. Ariko ukunze urabona ko nazo bitunguka. Go. Siyo kunzwe kumena navyo. Kwa wanye ndiko ndanywa itabi, bira uko bijya umuntu agahinduka. Ndazi kugenda ofisi. Cyo gituma nabonye ndakuze kandi ndazi ko nitabi nyine. Ndiri ofisi. Kandi ndazi ko yisira. Gedeon. Just look at him on Lavine. Singiri Muco. You know, ikintu kidahinduka ni ikijuju. Cyoko ubuzima naravuyemo amanyisho mwene agakinda. Niba ushaka kubikora, rondera undi muntu nawe usijemo. Mike. Murabona ahantu nyine nakuze kwica. Ibintu nyine ko bamwira. Kandi bisima bidiri mwiza. Undi muntu fisi na bidiri mwiza. Kuchanga rero imigenzi. Yanga. Nyine kuri mobile yacu. Akire utwe. Sibyo gutwenga. Gedeon. Mwebwe abantu bafite amafaranga muramwenda. Murakenera gukora ibyaha. Ntubikore mukabirungikamo abantu baje kubikora. Hama bafatwa mukabigarama bagafungwa. Guys, that's too bad. Icyo gituma ibintu nabivuyemo. Genda nawe ikore ndabwinko. Ndabwigira inko nawe ngene uzikora. Mike ariko umuntu akora. Tudufise amahera.
kandi twararondeye uvuga amahera dufise ashobora gukora ikibi cyangwa cyiza mu gihe ufise intambamyi runaka ya mahera niyo aza gukora mba umva ikirundi baza kumva icyo bashobora kuba Okay. Ariko uri nacumvise. Fata ayo mafaranga yawe uyarungike agukorere ako kazi kawe ushaka. Mike dukoresha muri Niba ari ibicupa nguriye nirihe? Mike n'ibisumbuye icupa subigira zo dufise Gedeon, naikuwa your deal season irimwo. I changed my life. Please. Mushika. Mushika nje. Hebu tuna kwa nini Muco bandani kwa. Itasika. Na kuna Konge ni wa. Ndakugiye bandanye. Ndakugiye ta. 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 Sorry, boss. Hey! Stop! I say stop. You! Fuck you too! Ega nari isoni ufise. Mana kandi uratwenga wiratsinze mugabo wanje kutura neza gusoma kwa. Ra. Ndakwire. Imyotsi gusa. Cyo. Vuga ngo yuko warukumbuye ko twifotoza hano ndaguha agafoto. Zana kwawe turana. Toka zana kwawe. kwawe. Bekina kugura telefone vraiment ntimubwira. Na merci. Hajya warengewe kuvuga. Telefone isumba kwawe. Toka. Nta kibazo. Uyu munsi mbashiza ko nkora iki kubwishimiye. Mumbwira bya bindi. Twumvikana. Urasarasha. Zanura ku cyuma. Eka tambori. Uramo. Ma. Ndakaranga System president abugike. Uraziko. Oya ahubwo banzana amazi wenda zitanguye kuvuga ko udahetse. Ngiye kubakiye rero komba hasi.
yashakura baja mu ngaho wewe ubwo mumpenda nkaho umenga reka wewe rero mvugiza ejo 18h uzoca muratuvugana nta kibazo sawa Ati uko kandi ndayakora aya hari umuntu yakora nabi merci Tira kandi arashushe ubutanwa sinzi byano Tira ati rero urabona arafuwa pasigiye wantuma bengo birasomye pasi ndagutuma giwe ntuma gutora amahera kuri banki mbe urazi ko bari banyibye naratinya kubikubwira kuko najije nyine sinari bwatuze sinari bwiyakira byagenze gute turakabona ibibazo kuko nari kukwica byagenze gute urabona naragiye kuri banki nsanga abantu ni mirongo urabyumva hama cyane ndagenda ndabyumvira cyane bakuna twe ya carte yawe cyane ndagenda kuri ATM Okay. nabimenye ATM. ngiyo gisinamenye ko ari umuntu yankurikirana ndagenda ndatora amafaranga ndavayo kumbe hari abatipi bari inyuma yanje jewe sinabari ndagenda ndatora amahera ndavayo hama ngitse imbere gato hari ahantu quelque part mengo usanga atamuvume hari abatipi baca baranda gukora mbatete byagenze gute oya ahubwo bazombarire impamvu utari wafashe taxi oya gari bwije gije nico gituma nyene naho bari mu gatondo urazi ko nakubariye ati ugiye kuri banki fata taxi ariko ufite ubugumu hakanywa amahera riri uyarondera sije ndayarondera so kuvuga ubugumu banze nyumviriza hano rero bamaze kunyigisha kumosha ibintu byari byarangiye kwisara cyababa nagiye mbona umwana w'umuhungu araza acara abafata arabakisha koshi yuwanje acara yima ntari kintu kimwe umva ntari kintu kimwe yanyaze yima yuko nyene cyo nakoze na message nimero turaganira bisanzwe wagize imana nari kukwiye uko wakwinewe niwumva vrema urabise ubukinyije namba yo kuri muhereretse mumbaza sanje niyo mpamvu nabanje gutuza banza kugira ndabikubwiye hama turavugana ashaka ndagusabe nzomubwira ndetse guturamutsa nawe umubone n'umwana muto cyane inde muti none murazi nani yego yaramaye nimero ya telefone narayizanye telefone cyane umenga acha bitwaye kumuzana hamubona ide nanje numva shaka kubona umuntu abantu nk'abo baracaba ariko nizeye ko ataraze gusa amahera sino n'abantu shaka kizego ku mahera ariko nubwo hataba harimo amahera ishakoshi ntiburamona telefone yeba ari umwana mubi ariko tubara basiyo telefone ko yarabatesheje kugira umwana mwiza okay uramuzana nta problem nibaza ko ejo nzogorobeza ngaha ubwo cyenda bimubwira umwe ndamubwira allo yego Hi. 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 Yeah, sure. Hi. umenya Karibu mu nzu ndaje mu mwanya. ruhuka banze 5 minutes. karibu
Christopher ntabwo ndakubwiye ko uburyo wese ngaje gupima rimwe gusa. Ntaki? Nzana yaho. Yo, siriyo. Hakini mama. Nona ayo masani yose wayazaniye bana. Ibirahuri byose biri hehe? Birahuri. Mike karibishana ihanga. Thanks. Yeah, Reka. Wowe utaha warusha mu mutwe ubundi agaca kururisha. Nuko kuri umwana wose ntarako. Pesa? Mzee. Yego. Yego. Sawa, mujahebe mauji. Nta kindi cyari niba none bagiye. Cyumvire ntabwo ngufise. Sawa, akayabaho. Mike karibishana. Sale, kuja mama abanyamahirwe. Mpamvu ziko ndababwira ko mwari mukwiye kukomeza umushahara. kubera ubwo bwenge Hano hamwe bandana. Twebwe turabibonye. Mwene. Msipozi umuntu atawaye. Depression ko mwari mukwiye kumuhimba naye komite. Sinzi nk'ababikunda cyane. You are welcome. Can I ask? Friend. Can I ask a question? Yeah? Why do you want to Ushaka ibimera byose. Nafsi mukuru n'umuto. Tuzi kwa Mike. Wow, d'accord. Alors, merci. Kule kwa jiji. Mana anaweza. Sio kwamba kwa ingiza wana batatu. Kana usukua kumtazama kuja. sangezi sana mchongo Really? So I promise you, inafungua. Apeti friend. Ni wiki. Ukuntu rero wari utanguye gukora nari nzi ko cumi natwe. Sisi como era atletismo na minha vida, sem comida. Nikomeje kunywa icyayi. Sawa. Navuga abantu biga sem comida, umuntu uzosanga azobana akangura yuka cyane. Yuka cyane. Burya iyo ugiye gahoro gahoro ugenda neza. Sawa. Gerageza nawe ntunanirwe. None Mike, ndakubona nabahe. Wanande. Everywhere is home. I live like a chameleon. Sure. Ongeze hariho hose nshobora gushira utwonga kandi aba habaye neza. Shaka gusa n'abantu babanagira barahiriwe. Ukuntu umeze nyine nabikunze. Cyane. Mais ariko ufite ijwi kandi uko nari meze. Koje akamubya. Nari misika. Savye? So, narabivuye muri Uganda nari meze cyane. Today I'm learning to be social. Hari abasirikare b'inzego cyangwa abahinzi bavuye. Arambeje? Kenda. Ahamaze atwara icyo turica. Ntari prem. Senga rero, umushyitsi ntagasengera. Senge? Gusenga si ukwizera? Ya, nakwizera hama ukatura icyo ushaka. Rero senga mpejeje kuko sinzi n'abashobora. Mike. Mike ni joke. Ari gusengera Mike ni umuco wose
Reka ntikwigeza gusaba kuvuga. Ubu kweri uricaye uratekanye. Nk'ubu urashobora kunyibutsa igihe uheruka kungurira igitenge? Rega ndiko ndavugana nawe. Urazi nk'umuntu wamara telefone, rega mfise ibibazo ku kazi. Nari ibibazo byo ku kazi n'ibyo uzizana no mu rugo. Madame ndakubwira kimwe. Burya mwe yo muri ngaha. Ntumenye nibiko birabera muri company yanje, abakozi baramvuruga, ntuzi iyo company igeze. Mugabo wewe impuzi ko garde-robe. Niyo nzu impuzi zirengeje nawe office. Ushobora kumbwira yuko wabuze impuzi wambara gute? Igari ibindi bibazo je bimpanze. Kandi ibimpanze kugeza isaha si impuzi we wambara. Raba nk'ubu igisuko cyasaziyeko. Umengo sindi umudamu w'umuntu. Kubaha ufise ibintu bitagase wisize ushaka ikindi gikino berewe. Turabegwa nyene. Imana nizaduhaye muraba. Turabegwa nyene kubera turamashugwe. Ishugugu umuvomera. Ni nka kujya nguma nkoma induru yuko shaka impuzu. Nuraba ngo ivari ziruzuye, nuraba ngo garde-robe iruzuye. Ndakeneye impuzu. Niki gisuko mbere cyashaje. Urazi ko ngiye kuza ndakreye ibintu nzokwama nirirwa mu kazi kugira ndaguhunge. Kuko ngiraho noruhutse ukamena umutwe. Uyu munsi none ari ntegeza kuruhuka. Mugabo umuzigije kunera induru z'amahuzu nta nindi ngwana bifitiye. Fisi ibibazo ku kazi mugabo unzanira umuzane induru. Enzi ko nduka mutwe none ibindi uramvyurira mu mwaka. Ahubwo dondagura n'ibindi byose uvuge. Iyi telefone niyo nkeneye. Shaka shash nziza kandi. Ndashaka kwanza n'amahera yo gusigisha inzara. Nabindi. N'ibindi biraza. Ibikenewe muri nonzi ni byinshi. Nakubise nje kwiryamira. Rero ndakuryama nawe. Njyamana nkande wanziritse amaguru. Hariho amakosa dukora mu bintu twizeye. Gusa nk'iriya bigaragara nazi tegereza nk'utu dusenze bwa kumva bombe yawe. Waza kuvuga senze gashima Imana. Amen. Amen. Shaura teye nkuru prema. Ibanze. Numubere ako vuga ati je ndi mubere. No, en fait, abasoda. Abari umuntu ikintu cyitwa abari umuntu ari no maze kubona ko aragira kosa. Kuri kugenda bavuga. Sim? Abari umuntu agiye kubanyuma. Agenda baterera. Rero ari cyo baroje. Mana yaje. Mbona pasa na wamuhungu yakina filime ndundi muri Keje ndara filime z'abarundi. Mwanya ndakora amahera. No, sinzi abo gutaro. Sinzi. Gusa umuhungu murasasa kandi cyane. Yitwa gute? Jendi umuhungu ni Libert ahandi ni Muco numvaze gusa muri ndena namora cyane muri filime mvagaza. Filime nzoyiraba Ntabwo naryoshe nayiravye kwenda kubera murasa. Cyane. Abasoda. Yarabaye musoda nawe. Ntutuye. Jenda ngenda mu bintu kuri turabona amaso mu yandi. None Mike, ega nakwaje ntwanyishuwe. Ufite jewe sinzi ko zitayakubari. Twangaha nijeni ukuri wabye batuje turi babiri hamwe. Tubarita Imana. Wewe twangaha jewe na sister wanje kuri karamvuga sana. Nuge mukoza tuvuruga. Mana yisije. Nese ko mfite ambo iboneki. Beke n'umukozi hariya kuri comedy. Sibi nyene sinzi ukuntu byanjemo mbaye mega wabere ngaha twaba turi tumeze kundi ko no ducanga mu zako ko kesha ariko bisa nk'iyo aho zari nyinshi byose experience urashaka kuvuga zo kubaha ivyo navyemeye utana bivuga nakariya kantu ari yantu hari nyuma waba ibintu tuza bakorera si binyene Muhumure ndahari. Karibu prema utubere umubwada nyine natwisinde. Bazi ko ashobora gukora insome natane majinga kuri tawe. Ya prema. Kibazo murandisezere. Tashasi nari nakubwiye kuzamukunda. Cyane kuri si. Ya, n'ibintu bari. Ibiri mu mwene.
gusa rero wowe biragoye kumenya yuko uri kuvuga ukuri kubera urabura gasana uri serious? No, I'm serious. I'm serious. Serious? Basi ntabwo uzobyemera ubonye ni presa. Oya, abana ngo Ah, tubyemere. no. Ahubwo uyu munsi uguma. Mushatse kuvuga amahano mufise amashamba ngaha. Ngaha nawe bisa muvukana n'iki nawo Nafungura cyangwa ukazungurukana. Ciao. ushaka kurara mu mashamba ngaha Cyane kwa mwanzi. Ni muri komuna murakora ibintu by'Imana dukorera mu kutugerageza. Ubwo rero umuntu adashaka ijuru. kubera iki Sawa. Kandi enchanté gusa rimwe na rimwe hari igihe bizoza birashika amatsiko bitewe n'ibintu biragaruka gukora ariko nzabamenyesha sinabona nakoze kunyakira kandi nishimiye gusubiza idea yanjye. Nous en fait pas. Ok, merci. Gusa Mike nyene ntabwo bibaza impamvu nagusabye kuguma ngaha. None kugira nirire si. Easy. Ok, kandi ntacyo tuzavugana hanyuma. Merci. Hajya we natashe muvukana mu nda y'ababyeyi bose cyane mama umwe papa umwe siblings atatu. Désolé. Ubwo uko biri kose ubumenga ni Musa ni munafite manière zimwe urakoze cyane nawe asa n'umuntu ari active. Urabona je nibaza yuko impamvu ujya arashaka kumusubira kubera yize ibyo gutandaza bijyanye no gutandaza kandi abantu badandaza bategetse kuba bashaka je nibaza ko mu byo babigishije navyo nyine biri kubera ukuntu ameze. Asi ucenda yibona cyane cenda yibona nawe wize ibyo by'abamasera. Oya by the way ariko ni byiza ko by'abantu iyi harmonie de contraire ni ituma turegwa sibyo abirabura abinzobe abavuga batavuga abaragizi ibyo byose ni ibintu c'est bon cenda kundiyo caractère ya ariko umuntu mbadde simba ko tuvuga turi tumaze kuba batatu tumaze kuronka umusaza ubwo uvuga jewe no biroroshe ndadandaje ni kuvuga ni nk'imiliyoni nkazingahe kugira ngo mbe mu muryango wanyu. Oya ibyo ntibijanye. Serious? Wani wishimiye kuronka abashikawe none kandi mbega nyine we nta bashikawe ki bon sasa rero kwini jewe ibintu bya famille yanje it's a very very long story. Hagena gusanze none wari mu biki wa munsi untabara hahandi no just ndiko ndamuvinga bisanzwe numva induru kanem umuntu afite umutima ntiworeka ibintu bibona uco gusa rimwe na rimwe abantu igituma badakunda kubangurukanya batinya ama risk nakurase ko Imana buke kweli alo oya sharika reka je ibyo bintu ntazishobora kwinjiramo kubera ntibyo nyorohereza. Nene mumenyereye ari byo mu ya amahera y'intuze y'imiduga vyose amasije mu ya misi yose urazi ko muhora mu yahasise. Okay ntacyo bitwaye muraze kuyazanira rimwe
Hari ikibazo se? Wowe akazi keza. Sawa. nawe verse mukora iyihe business? Oya ntaye gusa n'abakozi b'amataxi dufise hake. Ufise amataxi? Turafise taxi nyene zidufasha nyene ubuzima bwa misi yose zitanu. Okay. None ko twaje n'amaguru. Urakunda ubuzima buri senga? Ndabikunda gusa sister nabinkundira. Urabona n'igihe bivanye na cagihe banatwiye. Ubu ntanashaka kwigendesha amaguru. Gusa je ndabikunda nk'ubu twari kumwe narabonye kuri intara. Nibisanzwe. N'amahirwe nagize ujya munsi. Shimira Imana ko batankubitiye mu maso yawe. Ayi wundi ntarenze. Ndakunda kugenda n'amaguru gusa sister ntabyakunda arabyanga cyane. Okay. Imana yawe yahezagiye numva mu mpande zose amafaranga mwarayafashe kabisa. Sister ararondera afise ubwenge ujya ni nka mama nasigaranye nka papa none ubu niyongeyemo na musaza ndumva ko bigiye gukomera. Ngako kantu ka musaza wawe se anegosi. Aka ntaco reka nzobireka nzoze ndavuga ngo basi umuntu akumva tugeze aho ndi bakirinda kuri cyo. Hello Mike. Mbiriza ndabwira. Nabonye kumenga amahera ntibashimye. Ndakubwira inshuro zibiri. Fuade. Oya, amahera wewe uzokuridira ko yafise mu ntoki. Ntabyo gufina birimo. Kandi binyaruke ni muvyihuta. Nzokumva ari oya nanje sindaramwikorosi. Neza cyane. Okay. Hell.
urajya Oboy. je kujya amasikuru kuryama saa 8. Nani? Uri gukora iki? Actually niba hariho ikintu nakwita hobby je hobby yanje ni film. I'm watching this movie kandi isigaje around episode 138. Jesus. Ito zose zotira. Ena kazi kini yapandikisha. Uruka kwa jenga watafilmu kwa. Ibana n'abagwayi n'abagwayi. Jara kazi nakata manira muri byoho. Sunecheche. Hari abakobwa bitamu nawe baritamu biragenda ku kazi ugakora ugakorera kugira babarekesha netwa bahugura. That's too much. Bakeneye nazo zaragufasha mu buzima aho natoshuka cyose. Ibisanzwe pe. Gusa nawe uranafasha wowe. Urafasha cyane kubera ko kakune kari donga muzinda kitaho ndatazi namuganiriza gaciningi y'abajyanye. Nakomeza. Ngaha kipa. Okay. Niba ari ubwo bufasha mushima ibyo ntawe tubikora. Oya frame uretse n'ibyo urabona ko nekuza akikundira ukuntu bamufasha cyane mfite abantu aho bacabaho nyine ugiye kuza ndavuga ati cyane gusa aho kukurabama tukeneye ugishika ngaho uramfasha nyine ndavuga ati uwo muntu nawe wamwikura nani kumuse mbona ni ndagushimira cyane kuza bavuga kugira neza sivyo wiza Okay, merci mugabusana isanzwe cyane ahubwo mwene ushimira parce que ndakonsoma ibintu byanyu mu buzima. Good night. Okay, same to you. Jingi la pesa kuyalia ni kampuni yacu. Kuri abantu ntisanzwe kuyanga. Uko jingi bisaka maji kisasa cha marketing. Hakuna gerageza gukora kugira ngo ndabe ko kino kiyogo dufite mu kampuni yacu. Ndiko ndikora neza. Kandi nanga mwana. Ariko uko ngerageje kubikora ko ndabasha. Murani ibibazo. Uzi ko utasha asigaye afite kampuni akorera abashaka ko namwe ndetse nasiswe kubyumva muri kampani yacu yagize iki marché zose ndondera hageze kusinyisha zitwara
hageze munsi n'icyo zitwara ubu kandi urarose marché ya 50 000 ariko mu gitondo naje kuri telefone kontra isinya natasha yasinye marché ema Halo? Mai gitu juga. Mai ngomong orang namanya. Kemudian dengan dia berbicara. Sekian teman-teman. Good. Ya? Kasih dia. Mungkin ini juga. Nimekuwa telefoni. Okay then. Kisia. Ese kama anakuwa na kufinisha cyane. Ushobora kumbwira gute ko itinda iguha mu minsi 3 tukaba tarageze. Bana nabwo bwa mbere warayasi. Nongera ko double. Nongera ko durishoboye. Tubaje utaramwirisha. Ni telefone nanuguruye sindyama. Bwira numve ko telefone akugiriye wahejeje. Uri mu biki? Gedeon, niba unyizeye yazi ko jewe ndi mu professional. Nigeza gukora ibiki gituma ariko natahura. Nigeza gukora ibikorwa mu buryo bwanje. Bisaba kunginga. Hano ya mahera. Kana kubwiye ko amahera afise. Ashobora gukora ikintu cyangwa kukiba. Ngire na paidi nkongera kugira double y'amahera arikuguha. Ufu kunyarukitse bihe. Gedeon, nakubari sibyo jewe si muri bintu abikora mu buryo professional kubera ko n'ingaruka ziramutse zije nije zizoba ziraba, right? So rindira nzobikorera igenzo ubona biri Mike. Mbire gutyo. Wananiwe subiza amahera yanjye. Utushobora kuma double ya jamana rwa. Sindi kudafina. Wananiwe subiza amahera yanjye. Vemiro saga gufinisha. Uri kurangira Mike. Nta bintu byo gufina birimo. Uranyumva? Ndiko ndakubwira. Ntabyo gufina birimo. Gedeon. Mike. Igera na. Mike. Mike. Tugenda buke. Sinakuzongera muri kumanya wawe basimfiriza gusa ibintu ntegeza kubikora ku buryo bw'iwanje uranyumva neza uranyumva sinkeneye izindi telefone za hato na hato unkura mu bintu ndazi yuko nafashe amafaranga yawe kandi ndazi cyo gukora niba wumva naho udashaka ko ndabikora neza wari uzi neza ko nshobora gukora n'indi mission ndashobora gukora n'indi mission itamemba ijya wampaye ijya nkayikura mu nzira nawe nkagufasha nkagukura mu nzira atana amafaranga umpaye zirazo Ngende kumwanya wa basi. Ariko nyizeze ugiye gukora igikorwa. Sinkeneye indi telefone. Nasinzo subira. Okay? Unezeza.
Merci. Allez, tabara. Gedeon. Mike ni biki? Bye. Turashaka kunsuzura nk'uko. Urashaka kunsuzura Mike nk'uko. uci gutanga program na Nta programme dufitanye. kya uno munsi cyangwa bavuga Mike ni biki? Kuki ushaka kunsuzura? Fasha niki Mike? Kuki ushaka kumpa mission ugacishiramo undi muntu? Ukuri kunyereka ko cyatakaza inshoboye. Oh, tawe biki? Kuki washize abantu muri mission? Mike nimba ushaka kunzunguruka. Nimba ushaka kunzunguruka amahera yiwanje nzoyaruka. Tasha bamurashe. What? Tasha bamurashe kandi urabizi. None iti navuze wakoze. Si jewe man. Jiro ushobora kumbwira ko atari we atawundi umuntu nashizemo gute? No. Hasi ndikunda kutahura neza. Gedeon. Nta wundi muntu washize. Serious na kimwe muri ibyo nzi. Ahubwo nari nzi yuko ndiri bamaze kwiheza.
Mike Scofield urahagaritswe nawe cy'umutekano w'igihugu. Kubera no Queen kugira ndakuvugira iki n'uyu nyine yamwishe nishe umuntu ndi wowe wamurashe nta muntu n'umwe je nishe ahuvutse iki ni wowe wamurashe nta muntu n'umwe nishe Queen iki hora wagiye wa Christophe kandi yakoze kugenda kubera umunsi nashaka ko bagenda gukora akantu kutari kurakora njyana gukorera akantu k'agasalade k'amateka kuva wava mu bitaro kandi umufashe uwo munsi buri mufungishe Oui. Vai, Fanny. Quanto tu me ganhou? Libert. Não era mais. Umunyarwanda akunda kuvuga ngo umuntu ni mugari, mu Kirundi umuntu ni munini. Kumenya umuntu uko angana biragoye. Ibiki none ko bikunda ibintu byinshi ariko ndatahura Tasha mbere ya byose manje gusaba imbabazi kuba narakwezi Mike ngaha nakoze ikosa rinini ariko narihenze nanjye si jewe Tasha wari uzi ko ibintu byose byakubayeko byose Mike abirimo kimwe gusa nshimira Imana nuko namaze kugifungisha kiri mu gasho namba kizogwa ibyo ntibikiraba naragifungishije Queen ndashaka na Mike sa kaneta fukana no Tasha Queen navyo ko nkeneye guhura na Mike tuvugana ntibyumvikana Mike. Changa bakurondera.
twize kuri alimentation wowe bige bintu reka ndakubarire uzoze je tubikore nko mu Tashi uyu munsi uri boss rate kwanza amakuru y'imisi Tashi narakurangiye akazi ucumfata nk'ikintu ntazi ni narakubwiye ko nzokuzira naje ntaho nagiye okay turabana Uyu ninde? Wana yandaje. Hajya ngo mufiki. Twarakoranye. None wadepoje? Depoza ngaje Sasha wowe uragira amabrage gamana. Dossier unizanye urayitwara muri secretary amakaninza. no nzi ngaha neza ko ari wowe utanga akazi canke abantu kabirukana none je birindira dossier kubera iki Tashi uribagiye aka kanya n'aka kazi kugira ukaronke ari je naje narize kukonvenka kugira uzane undusha amahirwe gusa kubera ko abantu tumeze nk'uko none harya iyo nza kubiguhisha nkizana sije mba nicaye iyo ntebe wicayemo mugabo uno munsi ndi umuntu asanzwe uri kumpa amadossier ngira uhavuga ndoshiremo n'abandi batashitsemo Siyanjoke kwa ndiwe namenye. Naho buri umwana wanje zishobora kuguha akazi muri company utakamerita. Tashi reka gufata nabi sinakamerita uno munsi No, je sinavye gutakamerita. Ahubwo navuze ati utegerezwa kuzana ibisabwa. Hanga gakora interview uyitoye sawa utayitoye. Je simeze nka kuriya kwa Gedeon. Kandi nawe urasanzwe ubizi. ushobora kumpa akazi nk'akamerita Sinavye gutakamerita ariko uzanye dossier kakwagira mugakora interview gapasa n'ipombe. Okay. J'aimerais que ça me trouve là. Aujourd'hui, tu me considères comme un objet simple de vente. C'est simple. Uribagiye ibyiza byose nagukoreye uri kuta umwanya mu business. Today uri kufata mungu. Okay. Ikidahura n'imisozi. Uri kibuka bikidera. On travaille. Sentia. Gerageza umuntu atahura. Tashi uyu munsi uri boss rate kwanza amakuru y'imisi Tashi narakurangiye akazi ucumfata nk'ikintu ntazi ni narakubwiye ko nzokuzira naje ntaho nagiye okay turabana Niente ne so sia cyane. Nibaza kabindi mwongera ko hamba vuye. Oya. Sinzi ashobora kuvuga. Tukangura iperereza. Nibaza ko ntitwaba kinatu tuzohamagara. Nta kibazo nyakubahwa perezida. Ndahari. Madamu mwakoze. Ego. None ndababaze nyakubahwa perezida. Ivy'ifungwa rya Mike bizogenda gute? Ko nawe mukimufunze kandi atacafise.